sangwa amahoro n'inyigisho y'akanovera mu gihugu cacu no mu ntara ya Kivu. Banyita Sibomana Jean Pierre, imvukira yo mu Bwambarangwe mu Kabuyenga ahantu havuka n'abatwa. Nkaba uyu munsi jejwe intwaro n'ubutunzi muri kaminuza yubatswe n'abenegihugu kandi ikorera abenegihugu. Iyo kaminuza nayibabwiye yavuye mu ngufu z'abenegihugu. Nukuvuga twe turafise amazu dukoreramo ntabwo dupanze. Ejo murabwira abatoyi banyu nibaza ntidupanze ngo tuzohava tubura amahera yo gukota wahibambewe. Twe dukora mu nyubakwa zacu ibizu bigeretse nk'uko, usivye yuko twebwe atabiyo vyinshi biri ko ngo kuva hasi, mugabo natwe ibiyo ni vyinshi, nimwashika muzohabona. Akandi karusho ni kaminuza iri ku mazi, ku kiyaga bita Rwihinda canke Rakozwazo, haba muci canke mu mvura harakayaga gatuje. Ico gituma duforoma icabwenge cane. Nibaza professeur ngahaye ninabesha zombinyuze canke azikurukiza. Twebwe abana bacu n'icabwenge zikomeye, bene wanyu canke batoyi banyu canke bashiki banyu n'icabwenge zikomeye cane. Abarimu bava no mu zindi ntara no kuyandi makaminuza baranyiheranya bakambwira ngo turabashimiye muratubwiriye aba banyeshure mu bakuru. Akabanga shaka ndabamenere savant 99% n'abanyakirundo. Nico gituma ngo kumuvyeyi w'intara yabivuze ntabwo tugira publicité twirirwa turaja kubicisha ku maradiyo n'ibindi, ducisha udukomunike dusanzwe. Abanyeshure bahiga ku bice byinshi n'abanyakirundo, ariko n'abandi turabafise mugabo si benshi cyane. Ico cari ca mbere ku kijanye niyo kaminuza yazananye. Ica kabiri ni localisation géographique de l'Institut Universitaire de la Kirundo, ico nakivuze. Ica gatatu ni bisata tuhafise les facultés et l'institut. Turafise faculté zibiri, dufise faculté ya économie. Ugeze mu wa mbere ni ane commune, ariko ugeze mu wa kabiri duca ikivyari bisata bine. Ivyo navyo ubuza gukenera kubimenya arambwira nta kibazo, shaka dukoreshe wa mwanya bambwira. Turafise na faculté ya sciences de la santé, département de soins infirmiers. Iyo nayo abambere haba muri économie no muri sciences de la santé soins infirmiers. Uyu mwaka nyene turindire leta iduha uruhusha kugira ngo dutange ama diplôme. Icari gikenewe twaragihejeje, cari ico bita atelier de validation des programmes. Nyakubahwa recteur hari aca kimenya abubaha cyane mwambaye hafi Imana bahezagire, ujya arafise vyinshi anyigisha. Rero ikintu bitwa atelier de validation des programmes twaragikoze, ministeri yarungitse indongozi zayo baravuga bati usivye muri santé baturokomanze ikuru zibiri gusa twongera ibindi byose abatumwe abaserukiye leta bavuze bati ni okay. Turafise ikindi gisata bita Institut en gestion et comptabilité cycle court y'imyaka 2. Ico naco cigamwa abantu batatoye exeta ariko bakoze ikibazo ca leta. Mubwire rero bajya batoyi banyu n'abakuru banyu nta ngorane, twe nta myaka dufise, ukira kuba wiyumva mu mutwe w'ugishoboye. Turabakira abatoye ikibazo ca leta n'abatakitoye. Ikindi no babwira tukikwivyo vy'amafakulté économie na institut bariga ku mutaga no mwijoro. Santé niyivuyemwo kuko amategeko ya leta y'u Burundi uyu munsi ntivyemera. Harabaho rafise ikibazo ngo ku myaka hamwe ngo 3 canke 2 twebwe duhiriwe duhishije leta y'u Burundi heje iheruka kubikenyura. Ubu twese abatatoye exeta baziga 2, 3 n'abatoye exeta. Iyi 2 rero iheze tuzoca leta izoca organize ikibazo, abazobishaka baca biyandikisha bushasho kugira ngo baje mu mwaka ugira 3. Nyakubahwa recteur n'ahagiraho nihenda aramfasha. Umwaka w'ishure twebwe ugomba urangire. Umwaka w'ishure twebwe ugomba uhere. Twatanguye umwaka w'ishure le 4 janvier, itariki 23 nta munyeshure wo mu wa mbere azoba gitonda mu ishuri. Ikuru zizoba ziheze. Bamwe baza baratanguye na première session.
rero nta kibazo dufite ku barimu muri kaminuza yo mu Kirundo. Umwarimu wese turi yakara kumva ko aje kuri kaminuza yo mu Kirundo bivanye n'ingene yakigwa n'ingene habaye aza yiruka nguyu ashingira intaye canke amenyuze ni nabesha. Sinje no kubaresha ariko ndashaka ndabatumirire ibisata mwo bamuzi dufise mu Kirundo abiga iby'ubutunzi canke iby'amagara y'abantu. Byukuri iyo squares infirmier niyo ekonomi canke institut nimuta umwanya murinda kujabuka intara. Ino mupanga inzu abavyeyi barabarihira ama déplacement, abavyeyi barapakiza ifungurwa mufungura, ce sont des dépenses inutiles. Nico gituma muje harya muzosanga mutari mu murahomba ntaco mweko mwaje ni muguma ariko abataraza ni mubarungiki. Kukijanye nibarabara nyakubaha musitanteri wo mu Kirundo nguyu ninabesha mpinyutse je nararose abantu bambwira bati iri barabara ryanye tugomba turishiremo ikariyeri biciye kugusabirwa ni komine ya Kirundo. Nubu turazi yuko ikombijemwe nukuvuga amatara n'amazi biriho en permanence. N'amatara acitse dufise groupe ikomeye cyane icanike etage nkiki twosagura n'ababanyi nuko bataradusaba. Sikubesha n'ababanyi twobasagura nuko batarabisaba. Ko sitwe tubigena uja ku muvyeyi w'intara wo kaminuza mumva si y'umuntu ni y'intara ifashwa icanga ishobozwa n'amakomine. Ibintu tusaba umunyeshure kugira ngo tumwakire icambere haba muri faculté canke muri institut no kuba arakoze ikibazo ca leta examen d'etat warayitoye utayitoye nabwiye ko tubakira. Ica kabiri urazana reconformité de diplôme canke ukazana attestation de réussite yo mw'ishuri mugabo kuri examen d'etat uzana ico bita attestation de réussite à l'examen d'etat canke attestation de participation à l'examen d'etat. Turagusaba kandi CV, turagusaba kandi photocopie ya karangamuntu, turagusaba kandi photocopie y'amabirete atatu y'imyaka 3 yanyu mirangiza amashuri. Turagusaba si vyinshi ni atavufise turakwakira tugaca tuguha amezi yo kubirondera ukaza ukabitunganya. Tugusaba rero na frais d'inscription ayo nayo si menshi ni 30,000. Nibaza ni waharuruza gusanga mu makaminuza yo muri no twoba turi mu bambere barihisha make 30,000. Kubijanye n'ama stage frais de stage intara irafise ingene yavyoruganije biciye muri conseil d'administration aho abantu usanga par mu baka 50,000 kuri kaminuza yo mu Kirundo ni 25,000. Nyakuba guverineri musi wafundikiro iyo ngingo niho yarari binabesha na warakuza bararetwije jusqu'à 25,000 aho abandi baka 50. Rero mubwire bajya batoyi banye bavyitabire kuko nibataza muzikebuka higa abanyagahinga kuko kaminuza yo mu Kirundi haza bashaka intara yishure ku kibazo cha manque de cadre de niveau académique. Twari dufise ikibazo c'abantu bize. Ikindi kandi nkunda kubabwira iyo twajanye n'umuvyeyi w'intara mu kubasanga ku mitumba nuko iyo barimwo baratanga akazi by'ukuri mugisha w'umuntu yize kaminuza n'utayize sumwe byoba vyiza urindiriye ufise nivo hakurindira atani furawo. Tugiye kuri fonctionnement nayo ya quotidien ya kaminuza uyu mwaka wonyene wa 2000 année académique 2019-2020 twashoboye kuronka abanyeshuri 210 umwaka umwe gusa tumaze guhindura stratégie de communication tubasanga mu misozi. C'est vrai harabo byagoye baravamo ariko uyu munsi turasiganya abanyeshuri 190 mu wa mbere honyene. Au total abanyeshuri dufise n'abanyeshuri 310 ariko mwabo 310 harimo abanyeshuri 50 tugomba duhe diplome ntashizemwe
ko murumva barahejeje hasigaye ko tubarungika mu stage abo muri santé bo barayahejeje mu minsi imbere turabarungika aho bitwa ku mubuga ngo kwiga ibintu by'ibisazi baje kugira stage baganire n'abasazi ko nabyo barafite aho nzi murambabarira aho nico izindi zose baraheje ko tuzobarungikayo babonane nabo basaze uko navyo biri mu vyigwa bize bace baza rero ubuzoga n'ahagorane mu kirundo bamufashe ariko sivyo twipfuza babuze uwo bafasha muri ivyo bintu twoshimira Imana cyane mushobora kutubaza mutino n'amahera fonctionnement kubijanye n'uburyo bimeze gute kaminuza ikoresha amafaranga duhabwa n'amakomine nabivuze ariko natwe ubwacu abanyeshuri tugeze ahantu binjiza ubwabo 136 miliyo uyu mwaka wonyine budget tuzokoresha ni miliyoni 250 amakomine aratanga miliyoni zishika ku 100 ayandi nayo Imana irahezagira nta kibazo dufise twebwe mu kigo hari kindi umuvyeyi w'intara yibagiye kubabwira kuri kaminuza wo mu Kirundo twahora ta déplacement zikomeye dufise twahora twikora ku ntara ya kwa Matara kaduha imodoka nta mwarimu wacu agenda n'amaguru cyangwa anyagirwe baradutiza imodoka ku ntara kugira ngo bigende neza kuko munabwe kaminuza ni intara si y'umuntu nico gituma badutiza imodoka rero mu minsi itarambiranye turafise promesse y'imodoka tuzohabwa na Vertungere Hilf ni plaque IT 506 jeho ndayizi ndamaze no kuyurira barampa makanyinga ko ari yanje baramaze kumenya ko ari yanje nyine buze ko ari yanje mbavuze kaminuza kuko niona asije ndimo ndavuga ni university rimwe iravuga kubera rero ari ya kaminuza baramaze no kuyima makanyinga iyo rero izofasha turafise na promesse y'indi modoka muri NCA murumva kaminuza yo mu Kirundo nta misi isigaye itabaye kaminuza ikomeye cyane ariko ntitwogenda tutabwimvukira ikibazo c'uburyo kiracariho uyu munsi turafise inzu twakiriramwe abarimu twipangiye turafise promesse y'inzu ariko turafise twabaye turapanga kugira ngo twakire abari biza cyane professeur arahaheruka unakaravya rano cugenda kwiyumutsa jewe ntavyo narimenyereye nabwiye ko mvuka hano hari n'abato urafise nta muco ugenda kwiyumutsa ni nziri bien équipé nta mwarimu n'umwe araza mu Kirundo ngo yidoge nico gituma wo duhamagaye yemera no gusaba ikonja ahandi kugira ngo anyaruke kwigisha abanyeshuri bo mu Kirundo ivyo simbeshere murazobabaza ego mu kurangiza ndabahamagarira gufata mu mugongo cyane kaminuza yo mu Kirundo na cyane mu kuyiha uburyo kuko ni yanyu ishobore gufunctiona neza na cyane ko buca twakira abanyeshuri bashasha itariki 27 z'uku kwezi turimo nibazaho kuva nk'itariki 29 jenzoba ntanguye kujana n'umuvyeyi w'intara kubasanga mu makomine rero mubabwire nta publicity baruta nigeze kuja ahantu abantu bakuze baganira umwe aravuga ngo wanka kwabira umupfakazi bwacu ukamusanganira utazi wayimuteye muramba barasinzi ko ndabivuze nabi barimo baravuga umuntu yapfakaye ko bari bakwiye kumugarukira rero twashaka tubasabe ntituze dusange kaminuza yacu irimwe iriga kw'abanyagahinga bavuye ahandi ari twebwe twategezwa kuyiga ku bwa mbere kuko abarimu beza bashoboka bigisha kuri kaminuza yo mu Kirundo umwarimu dusanze twebwe atakigenda jewe ndi mu bantu ba mbere batera induru nkabwira directeur académique les doyers aba bantu nkuriraho kuko amahera dukoresha n'ay'intara ntitwoyaho umuntu arimo aratanga ibitari byo canke ibitameze neza twama twabirukanye atakigenda ucugenda mpaka
tubonye abarimu bameze neza cyane. Uyu munsi rero abarimu duha akazi ni abarimu mu makaminuza y'u Burundi, amakaminuza yandi muza akomeye ngaha mu Burundi, ayo niyo dukura kwa barimu. Ndetse kaminuza y'u Burundi yo dufitaniye partenariat, dukira kuyandikira duti dukeneye umwarimu yigisha iby'amakontabilite uwabashitse, dukeneye umwarimu yigisha iby'amafizike, kaminuza y'u Burundi citurungikira. Tugira Imana na nyakubahwa recteur ayuka nubwo iyo partenariat tutarayigirana, ariko nawe amazi imisi aturungikira, na kaminuza y'Ingozi ubwayo nayo iraturungikira. Murumva rero ko nta kibazo gihari, abigisha Igitega baraza, twebwe dufise mugisha wo kwihitiramwo, turondera incabwenge, iyikaza itariyo igahagarara.